Oh yes, bakunzi ba Sky Media Burundi. Reka nongere ndabaha ikaze mwe mudahengeshanya gufana like kuri page yacu ya Facebook na subscribe kuri YouTube. Muracari kuri Sky Media TV muri kumwe na Materi wanyu Madublo aka Double TOG Mr Kajagare Mihari as long as I'm there and as ibintu bigiye kumera neza. Yes, nkibisanzwe angira ngo muriko murambona ndi muhindi shusho nshasha naje ndi mushasha ndazi uyu munsi ni benshi bari bawutegereje ni benshi mwari murindiriye ko uyu munsi wogera. Ikintu nababwira nuko numva ndyohewe cyane kandi umunezero numva mfise numva nshaka kubasangiza namwe kandi azibiki uyu munsi mwari mutegereje. Abakunzi ba Sky Media Burundi angiye mugiye kuraba n'inyuma yanje murabona ko hari ahantu hashagije cyane ni wa munsi twateguye twabamenyesheje ni ryasango ryageze twateguye kugira ngo tubamenyeshe inyubakwa nshasha tugiye kwinjiramo ngira ngo murabona ko ibikoresho byose bimeze neza amajwi ni sound ni fresh ibintu bigiye kumera fresh ntugume ngaho gusa kugira ngo ugumize amaso kuri ekra kugira ngo ibintu bikomeze kugenda fresh. Muri kino kiganiro sindi jenyene ni lancement officiel ni ouverture officielle turi kumwe n'abandi twaje kugira ngo kino tuje kuremesha kino kiganiro kandi aziko ibintu bigiye kumera fresh nko umwe muri bo reka dutangure twakire umwe mu basanze bari muri Sky Business Company batugiyagire rimwe na kabiri kubijanye na Sky Business Company. Mzima mwenyewe yamaze kuhishikira abandi bari basanzwe mumenyereye hari abumunyu no munsi turaguha ikaze boss. Merci beaucoup. Urameze neza? Meze neza cyane. Ndabona kamwemye ku maso koko ni kenshi. Ni kama kawaida niko nimereye nyene. Yego namanyohewe. Turashaka utubwire nk'abakubonye no munsi mbega akazina bakwita gute? Bon, benshi baranzi nga kuri no platform ni Amigo. Ariko amazina yanje y'ukuri ni Amini Uwimana. Yeah. Amin Uwimana na Sky Media Burundi Amin Uwimana hamwe na Sky Burundi ni kihe kintu kiri hagati ya Amin Uwimana ni navuga ko ndi nka director general wa Sky Business Company. Ni nka director cyangwa uri director? Ni director general. Hama Sky Business Company akaba ariyo ifashe mu minwe Sky Media. Yeah. Ako turashaka kutubwire mbega uyumva gute uyu munsi kwanza? Kubwanje ni kimwe mu ndoto zanje zitanguye kuba yani real bavuga ngo kubukuri. Yani ni ndoto zanje zitanguye kuba nyazo. Ni ibintu nishimiye cyane kuba ndi ngaha nkumbure ngo nahora ngenda mvuga ati ndakeneye akayemishana wala ubu ndashobora kugakora nisanzuye. Okay, ni Amin Uwimana. Amin Uwimana uyintambwe Sky Media iteye mbega mu ndoto zawe canke mu byifuzo byawe canke mu vyiyumviro byawe warimvira yuko uyu munsi hazogera Sky Media kayimeze nkuko? Ibyo umuntu arabiteganya nyana kiyumvira ati muri kazoza vyo bimeze gute ko je ndakunda kuraba ama media yo hanze. Hanini narakurikirana Wasafi Media cyane ya Diamond Platnumz. Nkabona rero kuno ni platform ukuni panze nkabona ati ndose ikintu cyo mera nkiki iwacu byo bari byiza abanyabujumbura barabikora. Natanguye kuri Amigo Online TV urabyibuka. Naguma ndaba ibujumbura biraza zikijya gihe bujumbura bya TV Online zari zike. Biraza biratinda biraza je mugabo kubera uburyo bya byiyumviro nyene ntibyashoboye kuba ariko turashima Imana. Mbega kuba Sky Media igeze kuri urugwego mbega hari indi ndoto ya Amin Uwimana itarashikiga mbega bibiri nyuma? Ni nyinshi kuko media ni ikintu cagutse. Iyi ntiraba media iracakorera kuri ku mbuga. Ndifuza ko yoba media umunsi umwe ikaba nyene Sky Media nyene apana media kuko media urumva media n'amasanamu hamwe urumvise media ni voix na
na image ndifuza rero ko yoba media mu yindi siguro ikaba media nk'itangaza makuru mugabo iracakora muri voix na image ntirabikimesha Sky Media ije muri zimwe ziri mu ntara hagati utwa dusanzwe tumenyereye zimwe ari zibujumbura ariko iyo ije ari mu ntara hagati mbega urabona bizoteba bishika ku rwego ziga zindi zibujumbura zigezeko ahubwo je nifuza gukora nazo nyene nkazisumbya kuko nta kintu kinini nyabadusumbije abanyabujumbura usivye yuko badukumira sometime ni urabona yuko ni innovation wanashaka ni nama TV make ugiye kuraba ibujumbura ama online TV yobasa nka Sky Media ngira nivyo ubibonera sindiko ndavuga niyemera oya gusa turi innova twebwe tugakora kuko bariya nabyo ubuhinga bakoresha nibwo natwe dukoresha umutwe bakoresha niwo natwe tuzi gusa nuko abantu benshi bamaze kwishiramwe ibujumbura tushaka rako kantu ko kumva ibujumbura tugakase nimba kahora kagera umuntu ivyo vyumbi yarabifise tubigarukiriza hajya nyene ku masanganzira duhana na Ngozi tuvuga ati oya inzira ijibujumbura turakase hari ibintu bitazosubira gukorerwa ibujumbura bizohora bikorerwa mu yinga sante sana ariko Sky Media Burundi isanzwe ifise n'urubuga gahora ruca ko amasinema gahora ruca ko ama interviews mbega igiye gufasha abari muri Sky Media Burundi canke se ije kuba karusho ikorera n'abandi bose igendera bagira ama promotion bo ni bose kuri rusange kuko yimvura iguye igwira umuntu igwira bose rero Sky Media kuba dugeze kwino ntambwe novuga ko abanyamuyinga bavyishimire babone yuko ni kintu kije kunganira hanini za mpano zari zarinyegeje baba entrepreneur bafise imigambi tutazi ubu tugiye kubabona kuko hanini Sky Media yibanda kugwaruka ruri ku kivire jeune entrepreneur kuko urabona turi niyo domaine turimo rero novuga ko yuko ni nka don ingabire duhawe hani muyinga abanyamuyinga rero bayibungabunge n'abarundi muri rusangi kuko tuvuze abarundi abanyamuyinga gusa cumengo turi haye urubibe go gukorera mu Burundi oya abanyacibitoki abanyarumongi abanyamakamba bujumbura Gitega Kirundo Cankuzo Ruyigi hose amakomine ama province yose ni don ishitse mu Burundi ni kuko nugwaruka gwishira ufise indoto mugaro tarashobora gushika kuri izi mugaro rero iyo twe twazishitseko tuvuga ko ari don kuko abarundi bagiye kumenya impano nyinshi biciye muri Sky Media novuga rero yuko Sky Media ntizofasha abari basanzwe bakina amasinema gusa canke oya nabantu bose muri rusange tunyagirwa n'imvura y'imigisha murumva abantu bose mu micungararo yose dushikira ivy'iwacu kugira ngo imvura y'imigisha tunyagirwe twese yego cyane n'abadandaza babo kuko abadandaza benshi barakora ama projet agashika hafi bakibaza ngo isoko ryabaye ritonya kubera ko projet zabo nizamenyekanye muri Sky Media rero nituvuga ngo tuzatubigura ahubwo tuzofasha kugira ivyo bintu bigugoye tuca tubikora rero su forme yo kubamenyekanishiriza ibintu vyabo apa rero kumenyekanisha impano kumenyekanisha aba entrepreneur n'abadandaza turafise umugambi wo gutuma abantu bamenya eske bakora gwa rudandazwa gute bariko bakora ibiki ya ego merci beaucoup hariho n'abandi bakolege siamini w'Imana gusa turi kumwe hariho n'abandi bakolege bari kumwe ari nabo tugira akandi kanya nabo tubakire mu kurubuga rwa Sky Media Burundi namurango muramubona yamaze no kuhishikira mu nyubakwa zacu irizi uwaririzi ndababwiye ngo uno munsi nivyishimo gusa n'umunezero gerese ku wundi kuri uyu munsi nk'ababosi bacu musanze mubizi mwe dukorera ni mpamvu tuba dukoresha buka byose kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza turi kumwe na wa mukobwa turi kumwe na wa mu sister asanzwe abaryohera ngira ngo benshi urazi ko maze kwakira utu nimero twinshi tumbwiye ati mutu nimero twa wa mukobwa urera ariko yamaze kuhigerera mbone yaje urameze neza kumega gasauti nikaduka meze neza ndashima ku mazina bakwita gute mazina bayita Nindorera Darlene niyo mazina nahawe n'abavyeyi ku mazina bakwita gute mazina
amazina banyita n'indorera Darlene n'amazina ababyeyi banje banyise. Darlene, kuri wewe Sky Media ivuze iki? Sky Media kuri jewe ivuze ibintu byinshi, ivuze ibintu byinshi cyane. Mbega Sky Media n'akarusho, akarusho cyane kuri twebwe abajene bakeya bashoboye kugirirwa amahirwe yo gushika muri Sky, n'akarusho kanini cyane. Ndabona umenga urahava wiyumvira kumbaza no musi nije ndi ku mitamo. Ariko Darlene, bisa nkaho umaze iminsi wigaragaza ama interview yawe ariko arakundwa n'abantu benshi. Mbega Darlene, nkawe Sky Media Burundi, yes novuga ko waje hageze hari hakenewe umuntu aza kubaryohera. Darlene, Sky Media Burundi hawe nkawe unashaka kumbwire umunezero ufise uno munsi ugaragariza ariko aradukurikirana, unabwire n'ibintu biri nyuma, mbega bakwitegeye kwiki mu minsi imbere narya bamaze ku urubuga bamaze kugugurura kugira ngo kwidagadura bitangure. Ndanezerewe nyene kubona iyi Sky Media ubu yateye indi ntambwe uko nayisanze usikwiri gutera intambwe n'ubundi gumigenda kandi nuko iri ubu sikizoguma intambwe turashaguma dutera intambwe muri Sky Media. Birandyohera rwose birashimishije ko yakwijewe ukuntu umunezero ufite sinzi iyo nezerewe simvuga siseka kandi sindi birandenga gusa ko nkabura n'ico mvuga gusa ndaryohewe mu majambo make. Umunezero wa Darlene ni birandenga. Turi kumwe n'abandi bakolege ngira ngo tugiye kumenya byinshi ku basanzwe bakora muri Sky Media Burundi. Hariho n'undi mu sister ndazi ni benshi ntabwo musanzwe mumuzi ariko no munsi namubazaniye tungira tumuha ikaze mu bwami bwa Sky Media Burundi. Okay, ngira ngo nkuko muri ko muravyibonera ku micro yanyu yamaze kuhishikira yamaze kuhigerera, reka tumuha ikaze turaguha ikaze mabuje. Merci beaucoup. Urameze neza? Ndameze neza. Ku kazina bakwita gute? Ku mazina yitwa Iteriteka Chanel. Iteriteka Chanel. Iteriteka Chanel muri Sky Media ni yihe role ujwa mu bisanzwe? Muri Sky Media nkorera kuri AK. Usanzwe ukorera kuri AK. Mu minsi nabonye n'amafoto mu rubanza ruraho. Mbe wari utwaje abantu cyangwa navyo babikora? Navyo ndabikora ndafotora mu rubanza. Imuyinga mu Burundi muri rusange tugiye kuronka abantu abafotora b'abakobwa na bari bakenya, ariko we nkawe kwimvira gufotora uri umukobwa ko byari bisanzwe binakorana baki byakuje mu gute? Urumva ko nevyanjemwo nsanzwe ndabikunda. Rero cangira ibakwe byo kuza muri Sky business company. Usanga naho nyine birakorerwaho cyane uvuye ndabikunze cyane bagombwa ko nanje nshobora kubikora. Yego. We nkaho nko mu rubanza twari dusaze tumenyere ko hagenda abantu b'abahungu, mbega wabonye nk'udukomantere umaze imisi wumva uhora wumva gute ko andazi nimboneka rimwe kuri benshi? Nk'amakomantere bashobora kuba bavuga nyine umuga ntiyo ducinyeke abantu ntuwo kwitana ibyo bavuga uraba gusa imbere yawe aho uri kuraje. Yego. Gusa kuraje cyane. Merci beaucoup. Yes, bakunzi ba Sky Media Burundi, nkuko muvyibonera ngaha ngira ngo murabona team turiko turagerageza kugira ngo tuyegeranye bose mubabone abatuma ibi bintu bikomeza kugenda neza. Hari n'uwundi asanzwe kenshi yinyegeza kunda kuba ari nyuma ya kamera mukunze kumwumva tumuvuga, ariko no munsi nawe namubazaniye kugira ngo no munsi nawe yamumubone. Ni Msaba El Steve, mukunze kumwumva kenshi tumuvuga nyuma ya kamera ko ari we ahibereye, uno munsi nawe yamaze kuhigerera. Doza muziki. Nkuko muvyibonera nawe yamaze kuhagera. Ni Msaba El Steve, mambo ni aje boss? Shwari mzee. Urameze neza? Ndameze neza. Ibyishimo byo ndabona ni byinshi. Cyane gose. Okay, Msaba El Steve, ndashaka kumbwira Sky Media we uyibona gute?
Ewa imeze fresh kweli. Sico kimwe na kera. Ugereranije n'ubu niki ubona kintu kiriko kirahinduka? Ubu yarevoriwe man. Yarevoriwe man. Ariko musaba nk'ikintu dukunze kubona kenshi abakunze dukunda kuvuga no muso twagufatishije tuko turakubona natwe. Mbega wiyumva gute nawe kuboneka ku ma ecran nkuko uhora ubigirira abandi? Ni ibintu biryoshe cyane. Kandi bikaba biteye n'ubwoba. Biteye ubwoba. Uri mu bantu batangwe Sky Media Burundi. Sky Media Burundi nkawe ushaka kuyiragira nk'abantu wiyagira abantu gute? Sky Media Burundi ni media ifata neza abantu kandi iyo wegereye ufise itala yawe barakumviriza cyane. Hama isigaye bacarondera DJ akababwira yego nawe ukomeza kwifatira ama image cyonyene. OK, merci beaucoup. Genda ukomeze udufatira ama image. Merci beaucoup. Wakoze no musi kutwitaba nawe. Namwe n'abariko baraturaba. Yego. OK. Yes, abo gusa turafise no chief navuga ngo mu boss navuga ngo mutama wacu navuga ngo papa wacu ni umuntu navuga ngo afise umutima wagutse n'umuntu atahura yumviriza abajeune ni wa muntu yifuza iterambere ry'abajeune kuri bose ni wa muntu yamaharanira kugwaruka kwiteza imbere sino kumukubivuga gusa aranabishira no mu bikorwa ngira ngo murabona inguvu ziwe n'ubu ni watumye tugera no ngaha. Yes, nkuko mumwibonera yamaze gushika mu bwami bwa Sky Media Burundi. Amakuru yanyu chef wacu urameze neza? Ndabona ibyishimo kubu uri kuratubona ngaha nk'ugwaruka gwawe ndashaka kutubwire uba wiyumva gute ubo tubona nkuko mu byo ubyifuzo twifuriza ukatubona ngaha tumeze nkuko usanzwe kubu ndabona ngaha numva sekitirifu numva nyine atakintu cyo ntera cica kandi iko n'abanyikometse yego. Yes, harabakubonye no musi bwa mbere nko kazina kanyu babita gute? Kazina kanje bayitwa na Karutimana Jiribe. Yego. Sanzwe abishi banzi ku umudirecteur wa MC Burundi. Umva yuko yitirana na Sky Media Business Company. Sky Media Burundi. MCO yisanzwe ikora iki? MC sanzwe no kwafitse gose. Aho ndavuze ngaha kutesha intumbe. Okay. Okay, Gilbert no musi ndakuba hose ndakuvuze mu zina ariko ni kazina kubeshi n'undi bari tugaragarije. Ndashaka kutubwire mbega nk'ugwaruka iki cyiyumviro cyo kugira ngo ufashe Sky Media Burundi cyaje ryari byatangwa gute byaje gute? Bon, Sky Media Burundi je natangwe kubona 2013 nabona umushinga nawe amigo honya kantu yagize ki yakoze hari mabiyananira gutaha ukuntu umuntu n'imuyinga yokora ibintu namabona kuri France 24 yapa kikobero ndaza kumuraba cyo kumurasana umuntu w'ibiro siyasenga wagatanga abo kantu siko ariko nibari samigo mbega uramaze gupima ibiro basanze ari ivyo nyene? Oya mfise nka 58 kuduga 59 tukanigeza aho shakumva ko ari muri 50 ariko hanini ibiro naco bipfana n'ubwonko. Urazi gituma ubwonko ni kimwe cijana no kuvuga ufashe umubiri w'umuntu uburemere bw'umubiri w'umuntu ukabugaburamwo incuro ijana ni uco utora uburemere bw'ubwonko.
ariko ubwonko bacakubwira bukoresha inguvu za 20% y'ubwonko ako nakantu nawe utaroza urumva rero umubiri nacyo para ubwonko n'umunsi nibatugiye twize yanyibutse inkuru nasomye ahantu y'amakuru kiraho kivuga ku kuntu abantu bagira ubwenge bivanye n'imitwe bafise kuko uko umuntu afise bagira ubwonko bwinshi ubwo nikagira n'ivyimviro vyinshi baca batakaroro abashinwa iyo nkuru yarantwengeje rero nico gikinyibutsa no mushefu ubwonko hama bigenda gute rero maze kumubona ndamukunda ndafata umwanya wo kumwiga ndabyiga umwanya munini atavyatsi kubera burya umuntu aragutse taramenya umuntu burya biragoye yuko ushaka gukora ibintu kuko hari igihe mukora ibintu bishike kure mfata umwanya ndamwiga buke hama musi w'izina ndamubwira ati uwo nkundira ko namusaba kuko yari shefu mu bintu vyiwe ni mu initiateur akomeye umva nategereza kuza kamusaba nk'umuntu asanzwe afana ibintu vyo muri tenise navuze ati reka ngende kari muri domaine yanje ndamufata mu mugongo nzana uburyo azana impano hanyuma impano nanje mfise tuzishire hamwe turabe yuko twoshikana inzozi tugakora ikintu gishobora guteza imbere intara ndetse kikarenga imbibe kagenda mpaka uburundi bwose ndetse kikarenga imbibe niyo nzozi yanjye imisi yose amaproje nkora mba nifuza yuko arenga imbibe ndakunda kuvuga ati nimba urwagwa uno munsi nahora ndarunwa ruhabutse ndarunwa ahandi nicyo gituma ibintu buriye mw'ikomini urashobora kubirongera mu yindi komine mu gihe uba wateguye produit zawe service utanga uca usanga ugurirwa n'abantu benshi isoko yagutse yes hari abantu benshi dukunze kubona uko uri umwe muri benshi bakunze gufasha abantu b'abajene mbega n'ibintu wisanzemwo canke warabikundishijwe n'abandi bintu byatumye ndabicamwo nabisavye Imana uzumfashe ivyo nzoronka bike nzoronka nze ndabisangire n'abandi na cyane ugwaruka kuko ugwaruka nigo Burundi bw'ejo nibo bazozurusana turi mu zabukuru niyo mpamvu namwe mvuga ati buri urugwaruka kubera ntitworufasha rwose ariko abariko baragenda bariko bariyunguruza tubafashe kuko murazi yuko ari urugwaruka usanga rudakunze gukora ugasanga nyene byarugoye ariko iyo uroso urugwaruka wubahutse ukerekana inguvu zago kuko nk'ubu yaterekana ivyo ashoboye bike sinari kumumenya niyo mpamvu n'ubundi rwaruka bishobotse niberekana impano zabo si ngombwa bakora ibyo abandi bakoze bijya nyene bidudubiza mu mutima bijya nyene ya proje ubona mu mutima ishire ku meza hanyuma bayirabe ariko usanga ari Imana nyene yaguteguye kugira bibe ingazi zo gushika ku ndoto zawe hari abantu benshi hari abandi bari mu rugero nk'ugwanyu bafise zino mpano mugabo bafise impano zo kuba bararonse uburyo ariko usanga batariko barafasha nk'abajene mbega nk'abantu novuga ngo bafise uburyo badashobora kubishira mu rungano kugira ngo nabandi nabo baronke ikintu bakora mbega bobo ubahanura iki abo bakunzi ba Sky Media Burundi turacabandanye tuganira na mutama wacu hari ikintu gikunze gushika mbega hari abantu benshi musanze muri murungano novuga ngo murungano nyene g'uburyo ni gwashatse kuvuga mbega nk'abantu bafise uburyo nk'abandi bantu usanga bafise impano mugabo ugasanga ibintu byo gufasha abantu b'abajene ntibakunze kubiraba mbega nk'abo bantu bandi abantu bafise amahera mugabo ugasanga ntibariko barashira mu migambi kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza we nikiye kintu bababwira musanze no hanura bagenzanje ko wanashaka jeni abandi ba boss bari mu bushorishoro usanga vyish kabisa ubu usanga amahera bigo barapikura mu muryango wabo gusa si vyiza n'Imana ntibihimba
musanze ubuzima buryoshe iyo mu busagikanije n'abantu cyane cyane ukibanda ku bajeni muribuka yuko n'umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi yuko ubu yadufashe mu mugongo rwose aravuga ati unyangene n'abajeni nuko yabonye by'ukuri ingufu z'abajene zikwiye kuja ku kivi ko murazi yuko mu Burundi ubu 60% n'abajeni abajeni nk'ubu tubashize ku kivi nta bukene bwosubira kuba mu gihugu kuko mu bindi bihugu byo hanze usanga population ari vyeyi usanga iyo sosani ni mu Burundi y'abajeni ari y'abavyeyi usanga hakora abantu bake niyo mpamvu dukwiye kugira iki gukeburana nk'ababosi hanyuma nimba ufise miliyoni 10 tora umwe ufise miliyoni 20 tora umwe cyangwa babiri nta ngorane ufise 100 bivaye nuko Imana yaguhezagiye shiramo batanu abo batanu bazokubungabunga mu zabukuru kandi ntiturabe impunzi tukore tudacaguye ubwoko cyangwa amadini ibitsina byose bijimye murabona na abakobwa bikomeye ko babikora inka bariko barapilota amadrone natwe tumenyereye nibaza yuko niteka kuko uno munsi turi mw'isi y'umuvuduko aho abajeni bafise ijambo ariko Okay, hari ibintu abantu b'abajeni cyangwa se ndazi kugira mugere ngaho hari intambwe runaka mwagiye muracamo mbega nk'abantu hari abantu bijeni benshi bari hanze cyangwa abantu benshi bafise amahera mu nzu mugabo ugasanga ntibariko barayakoresha icyo ugasanga batinya gukora imigambi ngo bohava bahomba ndazi mwe mwagiye muraca muri byinshi mbe modukira gace cyangwa nka experience mumaze hari experience muba muyifise ko kw'icyo kintu nk'abantu batinya gushira imitahe mu kazi kugira ngo babiyungunganye bisanzwe icyo ni ikibazo nkoramutima kuko abantu no munsi umuntu uramuha imoto ubwo nyine acurira imoto acabona isanganya ku kilometero kimwe icyo gihe imoto ari n'igihe aca yigusubiza uno munsi urashobora gusanga umuntu afise projet yo kubaka inzu yivira kubaka inzu akaca abona umuriro wayituriye ubwoba ntibukorana n'iterambere mwasi w'iterambere munini ubwoba niyo mpamvu abantu bose impano bafise ntibazishyire ku meza nk'uko nagize bwa mbere hanyuma bakore impano nta muntu adafise impano imana irafise impano zitandukanye yahaye abantu n'umugisha hanyuma babikamisha ego je nobwira abajene nka bose ibintu vyo kwishiramo yuko hari umuntu abafitiye ideni barekane navyo ivyo bintu vyo kumva udashoboye gusaba akazi ugashaka kwikukira hataragira abajene benshi usanga bariko bavuga ngo jewe ngo sinoba ukorera umuntu oya nimwe akorera abantu kugira kuko bavuga kuva na kera baravuga ati bakiriya ku bantu urakorera umuntu ufise target runaka ko nkaje nakoreye umuntu imyaka 10 none akuye umutahe kugira nanje incinduga birafasha rero abafise imigambi bashobora kuyitangura bonyene n'abashobora kugira indero bakaja ku bandi bakabakoresha kugira abantu bitaye kugira babandanye ndabahaye kuraje kugira n'imiburiburi dukore turabiko tugira iki twoduza condition d'opfi tubeho neza nta muntu yaremewe kubaho neza ubundi kubaho nabi yego murakoze cyane haheze iminsi n'igihe kitari gitoya cyabaye hakozwe ikintu cya rusasuma baca basanga yuko abantu nk'abajene benshi surtout bakunze kuba barindiriye ubuzi bwa leta mugaro bagiye kura baca basanga abajene nibo benshi abantu badafise akazi nibo benshi gusumba abantu bafise ubuzi mbega nko kuri icyo kintu kugira gihere mbega we nkamwe mubonaho nkokogwa iki bisanzwe icyo kibazo cyo muhize barakimbaje kuri internet cyaravuze ati icyo kibazo kirasanzwe kuko istebu icegeranyo sinibuka yuko ari 2020 cyangwa 2021 ari cegeranyo cyerekanye yuko abakozi ba leta ari 120 hanyuma abashomeri 100 barambaje ati ni nka ubona gute cyarabwiye ati icyo kibazo kiriho
je nabaza ati none harabuze abantu 100 bafise miliyoni 10 kuduga mu Burundi bariho none umuntu yihaye initiative yo gucreate projet dufate kuhera kuri 10 agatora umwe agatora umwe twoba tubahejeje kuko natanze ntanga karoro nk'ubu ndafise abakozi barenga 10 ata miliyoni nyinshi mfise ntabwo miliyoni cyane none ufise miliyari umva yo cagira abakozi bangana gute cyose prema gusa ni ikibazo ciki cy'abantu batimvira ku bandi badashaka kwiyumvirira abandi nimba ndahaye mazi abandi vipi kandi burya naguterera imbere mu nduru burya gutera imbere mu bakene burya biteza urubwa burya ubuzima buryoha ubaye ahantu abantu bagusumvya ugasanga abandi n'ababosi niho byamaneye mugabo iyo uteye imbere ugasanga urumwe burya bari abantu barakwenena ugasanga bateranye n'ubatoranye n'agaciro ariko je nivyo bintu maze kubona niyo mpamvu navuze ati fo yuko bishobotse ibyo shoboye me abajene uburyo cyangwa se dufashanye turabe yuko twohindura mentalite abajene sitigi muyinga cyane biraje biraryoha uburyohe buza bushikira muri Sky Media Burundi. Turashaka kutubwire mbega nk'abakozi ba Sky Media Burundi nkuko warubakeka ni imisi mikenya ihaciye mukorana mbega wowe wababonye gute? Ubusanzwe abakozi ba Sky Media Burundi ndabona yuko bagumanye umurindi bafise inzozi zanjye ndabona yuko zizogenda uko naziteguye kandi nibaza yuko na manager atangiye kubibona ndifuza yuko aho nabasanze amazina asanzwe n'uhinduka kukara abantu abahinduka bavuga n'abantu muri babitwa bamurotse kandi matiye ndifuza yuko abo minsi bamigo bazoba bahindutse bati kwanza amigo yahindutse ubundi deje generale abandi sange babosi bageze kunambwa abandi nifuza yuko bashobora guhindura amazina kujya Paulo yahindutse umuntu yahindutse arahinduka abantu bagasigara bamurondera mbere ni amigo muri 2013 kuvuga sanga ntakiri wa amigo nuwundi amigo boss nkeneye ko kuri amigo haja ko boss cyane baba Doris ugiye kunyuma urumva ko bagiye banakuba DJ ko nakubana kuba DJ amigo boss cyawumva byabaye ako kantu ndagakunze ako kantu ndagakunze cyane ariko amigo mu bisanzwe nko mu buzima bwawe Yora bishikanye no ukazomvuga ati hanaje amigo boss ndabitegekanya kuba boss izo ni indoto za buri muhungu wese buri muhungu wese aba yumva yuko azoronka ibimufasha muri famille yiwe yego urumva rero uri umuhungu utarota ivyo sinumva ko buri umuhungu ufise vision umuhungu wese avuga ati jewe nkore famille yanje zibeho neza naho byanka urumva byanka Imana nyine ivuga ati ya uremera ati Imana we ugeze nko myaka 60-65 kuko ni utangura guhebura nawe kiri munsi ya 65 butarahebura kuzotumba ucuvuga ati niyakiriye nyine Imana ntavyo yashatse ubwo ugifise imyaka 20 kuduka ubu gupambana mpaka abantu benshi ngo dukunze kuba turabura tuko turaba boss mugaje tutabona aho bizohera kugira ngo ubwo boss tuburoye ni mu mutwe uraye urosa akajumbura ruriye ibindi Imana irahezagira yego tujya kugira tubeho tutabaye kugira tujye cyane ariko amigo tukiri ngaha nyene ndashaka ubwire nk'akajambo kanyuma Yesu muri kumwe ariko ndashaka nk'akajambo kamwe wo mubwira urumva kenshi je sinkunda kumubwira ikintu ndamuraba mu maso kenshi nandika ka message no musi ariko muri kumwe ntaje ariko cyambere novuga ndamushimiye cyane hanini yaraje aranyereka ati wewe ibi bintu ukora n'umuntu mu gutunganya umugambi novuga yuko nkeka bifisemo impano
cyo bwa mbere Sky Media nabona ko ari ya cinema gusa twishiraho amafilme barayikinge duce mu quartier bavuga ati mwakinye neza aro duhaye ibihumbi 10 titora genda muke mugaca asanga wewe uko abibona yavuga ati Sky Media burya ni ikintu kinini ufashe ivyo bintu ukora hariya niba ukora ukabiteranya byo byari ikintu kinini kabisa sinovuga yaraje arambira ati dukora uku ubwa mbere sinavyumva sinabitahura mera nkuza ndize mangizanye naravyibuka nkicisha ugweze nkabwira ati hawo byo bintu mengo twaba turabangira mugabo ubu niho ndiko ndabona ati ubwabo ndiyo ahindukiza umugongo nari kuba ngo urumva bo muga Imana yaramfashije ndabitahura arantahuza aranyereka ati iki kintu hanini no kumushimira azabandanye uwo mutima naramubwiye ati jewe uzundere nkakujureza abana biwawe aho nzokosha ndumuntu umbwira ati aho urakosheje akanyafu kandi nivyo arabikora kuko je nkosheje ikintu ntarindira ngo umunsi umwe haci canke imisi ibiri ambwira sir TikTok ico ndakimushimira nuko rero yo bandanya tuba hafi twe turi abantu ejo tuzotirigana dutinzira gatonya ntazicoca dukura kamaboko azobone nyene yuko turi abantu hama ndifuza yuko yo dufasha twagira kure tugafasha n'abandi nini migambi kandi yo bafise kandi gukora ntaza atinye kwishiramwe gwaruka azarabe nyene abo yumva yofasha abafashe nkuko natwe ari karadufasha ubwo Sky Media maze kwakira abantu batandatu deje urumva yuko kibari gikorwa kinini urumva rero ndumva yuko hanini ni gushima ego cyakabiri nyene namubwira ati merci beaucoup sinumva no kuvuga merci sinoheza ni Amin Uwimana twamaze kumwatira boss ugiye tuvugana yamaze kugenda gatwaye ariko jibe turashaka ubwire akajambo kagasunika rugi ubwira nk'abajene muri rusange canke se abarundi muri rusange canke isi yose je uko nkunda kuvuga abarundi muri rusange cyane abajene bya bintu byo kumva ngo ibintu byose ni Bujumbura ibintu byose byiza ngo ni Bujumbura ivyo bintu ni vyimviro vyataye muri Singapore niho natembereyeho mugana tembereye mu buryo bwa tayise ndahagenzura nsanga muri Singapore nta kapitali hari ugiye kuhagenda kuhatembera hose ubona hasi hose hari ama gratte-ciel kuvuga hari ama etage hose harasa kuvuga hose bageze ku rwego rwo kuba hateye imbere hose natwebwe nga duhereye ngaha Muyinga turashobora iki gihugu cy'u Burundi ni gito turashobora kugira nka Singapore ugasanga ibiri Bujumbura biri Muyinga biri mu bigi na cyane abajene abarundi mu bisanzwe bakunze gukorera amaproje muri interieur abantu bakunda ari jambo bakunda kuvuga ngo ruguru sirya jambo sindabikunda kuko ruguru ushobora kuba abantu babasirimu mu mutwe nkuko ushobora gusanga ni Bujumbura hariho abavuye mu mujyi bafise ivyimviro vya kijijini twaba twaho nababonye urumva rero nta hantu hose hatari abantu babasirimu dusirimura aho tubaye dutume amaparasere yacu y'abavyeyi bacu aduka kuko uko tukuba tugenda twinuba intara twavutsemwo intara za ruguru tuba turiko turitesha agaciro turiko turaha agaciro abandi bantu ahubwo dukora ibintu byose bishoboka abantu bakunda iwacu abantu bose dufate je no neza bamwumvise Muyinga abantu bose za Ruyigi bavuze ati tuje kuba Muyinga nkanezerwa nkasanga naje nagize uruhara nkaciye ku bandi rwanda ndavuga ati muri tayise Muyinga tuba bambere muri entrepreneuria tuba abantu b'abakervoye ni kuvuga abantu babona kure bibanda ku bitaboneka ko abantu benshi bibanda ku byo barara bariye kubiboneka gusa ivyo vyimviye turekana navyo ego murakoze cyane ka tubashimiye mwakoze kutwitabira ndazi mwahevye byinshi ariko mwubahwe cyane
Amin Uwimana akajambo kagasunika rugi. Bo akajambo je novuga nkuko namana bivuze ahanini kirazira gutamba wirorera abadukurikirana ku mbuga zacu ariko gusa burya sinema bari mu kukumara ndamaze imisi ya sinema urumva ngira ngo barabibona yuko twari tumaze imisi ko turakora turanagura bijanye rero n'amasinema ngira ngo nabo nyene barabibona yuko tumaze igihe turiko turagira ivyo dutegura duhindagura kugira ngo tugire programme yagutse urumva tuzohora dutanga ama documentaire dutange filme ama interview tugendera abandi urundi gwaruka ruri ku kivi tubabaze kuntu bameze abashaka kwamamaza ibintu abadandaza baze tubakorera ama publicité nukuvuga igiye kuba platform yagutse navuga yuko igiye kuba ubu rero hubwo niho bagiye gukurikirana abanye ko dufise ibiganiro vy'imiziki bakurikirana live bo ni ibintu binini novuga ni integuro ndende gose tugiye gukora ego ni kuri ico rero ndibaza ntabwo abogira kabisa ntibagira ubwoba ugira kubasezera mbega ubasezeranye iki nk'abakunzi bawe bo vuba ndibaza nkejo tuzobaha programme y'ukuntu ibiganiro bizohora bikurikirana kandi programme izohora bayibutsa tuyibibutsa buruko nimba ari sinema iheze nimba ari ikiganiro giheze iyo programme izobihari kugira ngo bicare bama bamenya ati ku wa gatanu umunsi uyu ku rubuguru tuza gusangako ibi ico nico no basezeranye hama bo akatagenda neza nkuko baba babikoze kukandika muri commentaire baratwidogera amaseringi tuyamara mugabo barabona yuko tuba turi mu bindi bintu kumbure ngo kirazira kubakira ku novuga kubaka kunza ta fondation igira ubu rero ko tiko turakora fondation ngira ngo ni ikintu tiko turubaka kigiye kumera neza cyane ndabwira rero bakomeze kudukurikirana share nyinshi ya abatazi runo rubuga barubamenyeshe cyane cyane duhereye hano mu yingi wacu Burundi bwose ibintu ni sawa ya Chanel twakwibagi okay nk'akajambo kanyuma nk'abatari bwamenye Sky Media Burundi turashaka kubabwira nk'akajambo kanyuma nk'akajambo kanyuma norangiza ndabashimira mwige mwashobora kudukoranya hano hantu nkongera nshimira n'abakurikirana urubuga rwa Sky Business Company nkaba ndangije ndabashimira gose bakomeze gutukurikirana nibishasha biri imbere tugiye kubahereza reka ndabashimire kuri kino kiyago tugiranye nifuza ko twogumana ariko ngo akaryoshye ntigahora mwitama ari naha kino kiganiro tugira tukirangiriza no munsi ariko Darlene ngira ngo yoza kugira ngo nawe agire amaze kugira n'abafana benshi ubu bari bamunyotewe nawe agira kakajambo ababwira cyakajambo babwira babandanye badukurikirana badushigikire nyene tubona natwe baguma badukurikirana badushikira dufashe mu mugongo biradutera intege cyane biradutera intege n'amakomentari yabo turayakeneye nivyo bidutera intege tukabona iko ibintu byuko turakora basi bikunzwe babiraba bifise abantu biryohera biradutera intege tubasaba bamwe badushigikira bakurikirana ibiganiro byacu gushaka na YouTube kuri Facebook mu mabaro no musi nabaje muhora mubaza abandi nabubahuse okay byari byiza kubana namwe ariko nongeye nshimire mwebwe mwaduhaye no mukano kanya kugira ngo tubane muri kino kiganiro nibaze ko ibyishimo byabaye byinshi twaryohewe twese hari kuri Sky Media Burundi nibaze ko inyubako twamaze kuyibereka twari kumwe na animateur wanyu Madublo aka WTOG Mr Kajagari Mihara as long as I'm there ndazi ko ibintu byagenze neza inyuma ya kamera mwari kumwe na Steve vuba muraronka programme y'ukuntu ibiganiro bigiye kuza biragenda da cinema mushaka bya biganiro mushaka byose murigiye kuronka ukuntu bigiye kuza biragenda ku kandi kanya ciao ciao